jamu wapfumu yego ndaja wapfumu je bien sana ivyo tuzobivuga hanyuma urashaka tuzo imwaro umupfumu wanje muranja kuraguza ko yitwa na rukundo jewe ndazi neza mission yiwanje ndazi ivyo kubera je sindindira ivy'igihugu kimpa igihugu ni cyamperekeza ni nataha kijya cubahiro nabonye kwa Miss Erika idrapo narejo samu nituzomushingura ukazobona bazanye ibendera uzombwira sindi nga badiwani Aramadi usangare badiwani katugarukiriza nga ayabadina yatut abadina ari asabura kingo ni icaha urumva ngo uretse kuba diwani ngo ubucumuye watanziki uramusara abantu bitwaza bagakora ibibi ngo nzokwihana nta bantu ngabatera amada je ndazi umuvye ngafise abana 10 sivyo abana 10 badasangiye ufise umuyaya watenda munyakabi voilà okay gutera inda umuyaya ni namakosa si muri bino bihe vy'ubu mengo sida ninakibaho ndazi ndi bintu mfashe igihugu ndabwira ko Imana izoguturira ni wapfa uzosha uzogira mu gihe uzakoze ivyaha yesi ubwo se ubutumwa bwiza ubwo This is Flash TV. We shine to progress. Akunze Flash TV ndaramukije natwe meze neza jemeze neza ndashima Imana natwe aho mwese ari cyaciwe ameze neza ndakuramukije rero ndakwifuriza amahoro y'Imana abane nawe voilà comme d'habitude rero ndi kumwe n'umu invité umutumire mushasha kuri Flash TV natwe ko c'est la première ni ryambere yarambujije kuvuga ifaransa n'ubwa mbere tumubona ngaha kuri Fresh TV twara tukunda kumubona kenshi mu yandi ma televiziyo ariko sinzi impamvu tari bwaranke bakajya kumubona ngaha uno ninde sibizo se mavumba mambo mutari bwambone batavyunguka banzo hore bisi ndabiko bazi ni sibizo nawe kutabimbaza none ndacavuga uriwe kwa no urumva ivyunguka ça fait partie yakazi rero ndege kwigirira promo turaza kubimenya basi turaza kumenya impamvu atari bwaze ngaha ikindi nacyo reka ndamabwire kwanza ni sibizo wase mavumba beshi niko tumuzi kuri iryo zina mbwize nagiwe ni Idris ngaho tumuzi kuri antuka buri muntu wese yumvise simbizi umukobwa wanje twa mwami kanyita Idris okay papa mwami kazi Idris ngo ni mwami kazi turaguhaye kazi rero monsieur mwami kazi yambu cyane mawe ndakunda kwituma n'ishyamba bawe ngo rero ngo nikwiye gutari bwashike muri Fresh TV kandi hari abantu benshi bawo tavyunguka urabona twe dufise ubingorane sivyo tuma turonka amakomandasyo bangu batubuza nubwo ivyo biganira mwamugira aha ngagere bare bantumiye muri Amicale de Musiciens kubera urana ibintu byari byabaye bya neri nati na satubi turaza kubishika ngenda ko implikamwe abantu bidakenewe ama ofe juste biraboneka neza yuko akazi dukora wari bito turavugira nga ayiye shaka usanga ikiganiro agifise kuri YouTube gifise ama views 5 sivyo ngo gasanga aba bantu 5 bakiravye abantu bateze important abantu bateze niyo mpamvu namambwira abantu bose bakora online ntibazigere bakora ibiganiro bariko arondera ama views navyo kuko uri kurondera ama views umenye yuko hari abantu nga bari sanse kudukurikira banumvirize twego turayaga ibiki kigano cyashobora kuraba umuntu umwe ari gushobora gupostinga ikintu kikijya kubwo nyene ukumva haje ya pero utazivuye ati ivyo bintu bifuta ari ama post menshi uzobona bayashize ko yagiye rero mu kwirinda yuko umuntu yovuga menshi gasanga naje kuri Fresh TV navuze ibi hariya navuze ibi ngoma nkwiza amadosiye ngomye kugira limite y'ivyo mvuga cyashiraho barriere y'ivyunguka kugira nzovuge make nzobazwe bike donc niyo mpamvu tareganike kuri Fresh TV kubera nje nga ushaka kumbaza ibintu byo kurondera ama views wewe kora ama TV online menshi birondera ama views kuvuga ngo ama TV online ngo ari ngaho ivyo namye ndabwiye na kare juste Gaël ya telefone kare ko turayaga ndambwiye ati gaye namba uno munsi twaramaze umwanya tuvuga twarakoresheje ijambo twisigura kugira babone abo turibo sivyo uno munsi umwe muri twe bwarashengeye mu kwerekana yuko bari hokonesa nivyo dukora baraduhaye bendera ry'igihugu ngo rimuherekeze
hama bukeye hagacaho umuntu aca atanga microphone ku bantu baza gukritika bijya bire cyo harura ivyo twari twubatse ino mpaka twizego gushika naho baduha ibendera riduherekeze uno munsi tugomba dutangure kandi kubaka bishasha ariko abandi bakacana ko gushira k'ibendera tu vois raba uno munsi ibi namba wabonye iriya bendera ryaraje kujya byagenze si ibintu byikoze uko nyene ni ibiganiro dukora nuno mwaya dufata tuko turavuga ivyo tuvuga mu biganiro bitandukanye dushikiriza ivyiyumviro akavuga ati uko biri kose babantu ntibarira busema n'abantu bazi ivyo bariko barakora n'abantu bariko baraterera mu iterambere ry'igihugu ndavuga ati uno muntu naho twebwe atangingo tugeze dufata zotuma ivyo akora bimwungukira cyane basi kwa shengeye reka dukore acte yerekana yuko twari kumwe nawe ariho riga ibona igihugu gica kiduheza ibendera ati genda tumushingurana iteka turahari n'abandi n'amajambo yavugiye mwarayumvise mugasha wumva abantu baciye bajanga kuri micro ya micro nyene twakoresheje mu kubaka ikaba ari micro ikoreshwa igatuma haba polemique ku buryo ibindi bicafatwa ingingo ugasanga hani bendera basubiye kandi kuduhereza nerejo samu nituzomushingura ukazobona bazanye ibendera uzombwira sindi nga ingorane par contre je nibutse igihe nandika tweet ndiko ndasaba yuko twoshigikirwa navyandise umunsi Sam Over Mix ataha ko indirimbo ya Sam Over Mix kiradodo yarakoreshejwe ibintu vyinshi yaratumye Burundi bumenyekana ahantu henshi cyane ndibuka ko tukiri bato naje nkiri moto nayo voilà apana gusa ugiye mu Rwanda ugeza South Africa indirimbo yaragezeyo bavyumva ko ni yari indirimbo ariko gihari si muri bino bihe by'ubu mengo sida ninakibaho je namambwiye ati n'ubushikiranganje bw'amagara hari n'ubushikiranganje bw'amagara yaba no kwirindikiza cha sida mugabo no munsi kera hama madiri kubasani twanye sida tugirika masketch ariko no barayikwanye tukanye barigera bemera uberuka ryari publicité ya sida kera twararengana gusa gutya tukabona igipancarte y'urugabo rufise amahera n'ubukobwa bw'ubunyeshuri kamwa amahera agaca yiyankira ati tugwanye sida byari bimanitse ivyapa mu gihugu cyose ariko ari cyapa cyatugwanye sida heruka tukamugaba baracayigwanya n'umuntu ndakubajije wewe bo ntayo ndabona bisigura rero yuko rero umuntu uri nka Sam Over yaterereye mu kugwanya sida yandirimbo niyo biracari turacayikora turacyayumviriza ushaka kumviriza kiradodo iyo cyagikoko no umva umuntu nkwe rero yagize cyaterereye nta n'ikintu na kimwe iyo ndirimbo yigeze imwinjiriza kiretse gusa kumenyekana maybe atigire n'Imana abatishwe na sida oya nta sida yamwishe kuko urumva ugerageje kuraba dusubiye inyuma gatoyi hagati yawe n'ujya mwigema amazi imisi muri iyi misi ariko arabica bigacika disons ça wo ubwa mbere mwari muhuza sije musuvye bien mwari muhuza mwari abagenzi cyane mwarafashanya byinshi urunavyandika kuri post zawe imbere yuko umva hari post yigeze kwandika kuvuga ngo nabambwe ubwa mbere nije nahora atarasara nije nahora ndamwitanga imbere ndamufasha ndamuvugira ariko imbere yuko bon mugihuza bien sûr atakibazo kira nigiki cyabateranje kwanza bien avant imbere yuko je nako nakima cyantanije nawe mwadutse mwankana ko nyene igaje twankana mu twankana abisure tuse ariho urabona ibintu bibera kuri ngurukana bumenyi sivyo ni ibintu binini ya cyane gose ariko byose tubimenyera kuri ngurukana bumenyi ngurukana bumenyi rero namanda bivuga yuko ngurukana bumenyi yagiye guhereza ijambo abantu batari bari kwiriye voilà nige jambo rakunda kurivuga cyane nakunda kurivuga hariho umuntu uvuga uti uyu muntu arakenewe kugira tuve ngaha tugende kwande hantu wenda gwa example yuko amajambo yagiye gushikiriza ashije kuri ngurukana bumenyi yiwe asambuye ivyo tumaze imyaka n'imyaka turiko turubaka uno munsi namba nakubwiye yuko urumva je nanse yuko ijambo giwe ayishikirije ijambo giwe abantu barifata bakari consider ko hari izindi ngingo cya zifatwa usanga twebwe twari dufise intumbero yuko dukuza ino industry natwebwe je umwana wanje ni yakura nzombwiye ati mwana wanje urakora imiziki mwana wanje gende umesha makuru nuje mu bya economy cyangwa iki ja mu gisata cya entertainment ari ubuzima ja mu gisata cya entertainment ni wakora visibility yawe ikaja ngaho imbere abantu bakakubona uri imbere uzoba karorero ni wakora ubukwe warabonye mariage ya Edison sivyo je ari dada uko turavugana ryari
wa mudada amuga ati none wewe unagize mariage ati mariage yawe ninde yayimenye uwo mudada yari muri entertainment oya cyane ko ndamuvugisha uravyumva ati none unagize mariage turi mariage yawe ninde yayimenye ati wowe ugomba kugira brad of fere nanje yagomba kugira brad of fere nawe gute umva agomba ko gupinzanya nanje agomba ko dupinzanya ati wewe hari muri entertainment ashaka gupinzanya ibazi agomba ngo ndamuposti ngakora ibintu ngo ndamuposti batishaka kuguposta ibyanje nawe byarahita byari zarigeze numva wewe ibaza yamayikanga yuko ati hari umusazi womposta ndaguposte for doing it atana n'umugabo ugende umva ko ari ikindi kintu hari akandi kantu ni umuvyeyi mwe muri bo babaye rero wewe ugatuke wewe magize mariage hari ubizi hakuna jewe naho nopfa ubunyene ni kiba alert ariko wibuke ko mufitaniye none est-ce qu'on va kandi icyo kibondo nyene cyo gituma atanaho nyawo cyo ndakora rero c'est-à-dire quoi kugira ubitahure sivyo iyi visibilité tugira hari abantu bataduconsidera sivyo bibaza yuko maybe nabavayu naco bamaze sivyo nibindi ofite nibindi ko ndakubwira iyo tuko je ndaza agaciro kiwanje ndazi n'ibintu mfashe igihugu je ndakubwije ukuri kino gihugu tufiturimo gifise ibibazo byinshi kandi ibibazo bitegeza guhezwa na mwebwe nyene ugwaro no apari ivyo wacu aho par contre twebwe turabantu tuza ngaha kugira tugume twisukiramwe mabisi kugira abantu bagume bari stable imitima yawe nigume itekanye ako bikonsantra ku zindi ngorane z'igihugu bafunze baza kwikonsantra basi ku bibazo by'iwacu hamwe usanga uno munsi usanga bari kuri deba ya jewe na Nerinati basanga jewe bari kuri deba ya je na Satubi wabyumva kandi ikintu kiryoshe nuko twese turazi neza yuko ibyo bintu bikora ku neza y'igihugu urabyumva hari izindi story tubwe twakuze ndiko mwebwe mwaje uno munsi turamaze kubaka ino empire yuko ibi binyene wasanga abantu bicaye ariko barayaga ku munyepolitike naka wari umunyepolitike yapfunzwe wari umunyepolitike bagiye gusaka wari umunyepolitike yahunze ziri era amadeba tugasanga abaje ukabona umuntu umunyeshuri ga muri secondaire ariko arayaga ivyo none umvira umuntu kazuza kiwe kabaraka umuntu gusa bimutera umutima mubi gusa mais to yatuza nga nous apaisons tuzane izindi story karabasase byari ibindi bintu ngaho gasanga n'abantu ya marigaramwe bayaga bijya bariko barayaga ivyo igise gikurikira rero biba bisaba ariko twebwe tuvugwa muri izo story tubabera karorero eske bya bintu batuvuga ko biradutunze naco eske mwebwe muhungukira iki mu gihe nibi ndakubwiye par exemple jewe mfise ama contrat na TV online menshi amakazi sivyo jewe ndazi neza mission yiwanje ndazi ivyo kubera je sindindira igihugu kima igihugu ni cyamperekeza ni nataha kijya cubahiro nabonye kwa Miss Erika idrapo bige n'ivyo tweko turaharanira sivyo igihugu kibeho kwa leta uno muntu umwanya yamaze ku isi sivyo ivyo ingene yitanze yarakoreye igihugu uravyumva jewe nunguka gute jewe ntegerezwa urazi yuko burindwi fisa amativa arenga 5 dufitaniye amakonto ntegeza gukora ama interview kandi ntegeza gukora ama interview atandukanye none wibaze chaque semaine ntegereza kuba mfise exclusivité cisha ku mamedia sigura na exclusivité nzo yakaya gute ntagenda kaya ma content kandi ndazi neza ko ayo ma content yakaya kugira ntaramisha abantu bicaye hariya nahari kugira dukore izindi histoire ziri matwe yabo tugira tukore ibindi biyago bayaga ibindi tugegeje gusubira inyuma gatonya kenshi bon tuvuze kuri post ya Satpi Satpi yavuze nko kumengo ara komadi bavuga mu gifasa vide son sac hamwe yararemerewe umva aravuga nk'umuntu yararemerewe cyane arimurutse bisigura yuko hari abandi bisigura ko benshi byananiye ku vide son sac ariko yabereye mwebwe umuderega abandi jewe sac wenda afise ingene ndayivida je ndibuka yuko ivyabaye narabibwiye abantu bamwe ati hari ibintu bishobora kuzoba enjo hari umunsi hazobikira ati kuko
twebwe ivyo ibiva mu kanwa k'iwacu jewe akanwa kanje kavuga ubutumwa bwiza igara abantu baza yuko ubutumwa bwiza ari ugenda avuge ngo Yesu honyene abavuga ivya Yesu bavuga ko Yesu azoguturira Yesu ubwo si ubutumwa bwiza ubwo ni terrorisme terabwoba uwo umuntu akubwira yuko ati ni wapfa uzosha ati ivyo ukora byose ati wewe bw'ibihende ati hari ibintu inyuma y'ivyo abana bazoguturira iyo ni terrorisme ya ntabwo ari gospel bwase ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza n'ubutwebwe tuvuga ubutumwa bukumotiva bugutuma gukora bugutuma gukunda mugenzawe butuma update ukamenya ingene ukamenya aho ubwingege bwawe buhe naho bugarukira ubwo nibwo butumwa bwiza bajya batipe bajya hari abantu bababeshe ngo ubutumwa bwiza ngo ngiye gospel waheza kuvuka natembereye igiseke ngo zana amahera rero ngo nakubwiye ngo amahera ngo Imana iraza urabona Imana irakora kuchukua bitu gani uzana ngo nakubwiye rero kwanza batangura kwanza kugutoza inoti uzorabe bajya baji batangura kwanza bakakuryosha kuturirimbo kaje muri mpwe umaze kuza bakakukweka bahejeje acafata isaha ariko aragusigura inge utegeze gukora amafaranga ya mu mufuko yashire mu giseke uhejeje acafata iminota 5 yo kubwira yuko Imana izoguturira ariko wibuke yuko ivyo avuga byose bari muri Bible ntaco none bari yaranje akabwa acafata iminota 5 akumvisha yuko Imana abantu kwanza gukorosha mu mutwe gasabwira ko Imana izoguturira ni wapfa uzosha mu gihe uzakoze ivyaha sawa rero biri comprehensive ntaco twere nitwe tuvuga ubutumwa bwiza ko nta muntu tubwira ngo azosha je ndakubwira ati ni wataha uzotahana iteka ni wapfa fana iteka bw'abati fana iteka mu bivanye n'ibyo warakoze none si bingene dukora wabaye iki muri societe watanze iki uno musara abantu bitwaza bagakora ibibi ngo nzokwihana basanga ntigeze zo no gusaba ikigongo none mu gihe haba hariho umuntu akazi kiwe ari gutyoza abantu ari umuntu usanga yaryamanye n'umugore w'umuntu wagiye kwatura ngo kwa pasiteri ngo mbabarira ngo jengo no genda kurujya mugabo nyene umubwira ati sorry mbabarira jewe nararyamanye n'umugore wawe amamuce mwicana ushaka kwica agashaka guhana kuyane cyangwa guharire ubwo bitakurekura mu bwizukuri ini fo bataye ico cyonye n'ufise naho ufise ibyaha byinshi ni example ndaguha no musi turagenda twakora ibibi ngo tuzogenda kubibwira pati canke pastor canke daddy ari no bibwindu wagikore sasa ubutumwa bwiza n'ubundi ko ndavuga kugira wumve yuko arekuriwe naho ugenda pastor akubwira ati canke pastor igenda ufate ishapure wizungazunze uvuge ibide sasa ibi ntibize kugufasha mu mutima wawe mugabo uje ukabubwira ati banamushingana mbabarira kweri byarashitse ndayijya mbabarira mu gihe hariho abashaka kuba barabiganiro cyane nk'ibi aba bashaka kuba update bo kubwo bakabona yuko atanyigisho nzima mutanga zirimwo zirimwe izawe uri kuratukana muri ko muratukana ngo nabambwe no urumva bijya byana abambwe canke iki umwe avuga wundi amwishura ndamufata harimo inyigisho ya namushira ku intoki ndamukubita for example hari post yigeze kugira ama post menshi urazi abara amasatsi yawe canke abakurikirana imbuga zawe ugasanga uramwishuye nk'ikintu yaravuze ukavuga ukamwishura umutuka ukavuga ukamutuka sintukana je mvuze ati nabambwe hari ibintu wigeze kwandika hari ibintu okay hari indirimbo ya Fabitozi yitwa Mubambe bagendera kuri YouTube bariko baraturaba irabe Fabitozi yasanze inbox arambwira ati narakunze ya terme yawe reka ino ndirimbo ndayite Mubambe none ndiko ndagira promotion y'indirimbo yitwa Mubambe ndiko ndakora amakosa ariko mu gihe uba uriko wiyadressa ku muntu nyene ni nzira yiga ndirimbo ni Mubambe nabambwe cyashira ko link munsi zo zubituhoza neza igihe ariko uravuga yuko yakoroye amada kugira ngo yaronde wo bajyamana nta muntu yakoroye inda je namwe nigeze mvuga ko hari umuntu yakoroye inda navuze ko ari umuntu yasamye inda yasamye inda ija mu matrompe bibaho ubwo n'ubuhinga n'ubuganga mu kuyisama yarigisha mu kuyisama yararisha twako turigisha bijyana je nibanga wamumeneye nyamba ari ivyo ikimangu turiko turigisha ngaha turazi ingene twama dukurikirana n'inyigisho zabe z'abarongozi ziki
baratubwira ryari gusaminda uno munsi hari programme yuko ifo yuko baraba ingene bahindura systeme ku buryo basi umugore arongorwa basi na kaminuza izo sinyigisho zitangwa none gute wewe utangura umuntu w'akaroro uja ngaho ukagenda ngaho kwihaya inda wasamye atamugaburiko Regasha rimwe rimwe tuze twigishanya hari abantu bavuga bati ngo no c'est pas ça hari abantu batubwira ati narakunze cyane badutumye kwabwira iby'umuco w'ikirundi none umuco w'ikirundi nukuja ngaha nkihaya ndumwigeme nzi neza ingene umwigeme yagenda gashanza ngaha imbere y'amaye nkaza kwihaya inda nasamye ntari ku mugabo tuze twigishanya ibi biganiro dukora maybe abadukurikirana ifo bazi batahura dakesa se turimo uno munsi okay nta bantu ngaba batera amada je ndazi umuvye ngafise abana 10 sivyo abana 10 badasangiye nyina umwe wese afise mama wewe sivyo uwo nta ngorane kubera ntari mu miziki mugabo no munsi bari imbyinzo tuze ngo turabasambanye ngo turavyaraguze ngo turagira iki mu minsi heze ngo ufise umwana nta basoda abana benshi nta baganga ufise abana benshi ufise umuyaya wateye inda mu myaka 2 voilà ufise umuyaya atenda mu myaka 2 uravyumva igituma narinda kugiye gutera inda umuyaya ni amakosa amakosa muga mu gihe nawe ukeneye kuba akarorero nkuko bivuga ega ko gutera inda umuyaya si none dufate umugore wanje ari umuyaya ingwane sakazi ego sibibi muga mu gihe uri kuravuga ko akarorero umuyaya kwa dukurikirana umuyaya mu cyongereza yitaba babysitter genda kwa applying ubu babysitter ora amafaranga bahembwa okay tuvuge ivyo ni bisanzwe nakazi mu bundi je ndazi umukobwa ngaha tugeze ku burutano yiga kaminuza y'u Burundi akora ki babysitter mwigeze kugira ku burutano okay dufate ko nakazi yakora ubu babysitter yarafise hanikiriri yagenda mu gatondo umwana puko abavyeyi usanga batawe akagenda kare umwana yiga kaminuza y'u Burundi yakore yari umuyaya ego navuze ako kazi ni sawa yari mwana mwiza w'umuramvye mwiza ndabigushiriyeko dizo ko ari ivyo iko ndavuga uramaze kumva hari udukobwa iyo twewe turi mirigara hari utudada twebwe twita udututsikazi bakazokubwira ati umukobwa w'umututsikazi dumiko bakubwira umukobwa mwiza umukobwa rero yari umututsikazi mwiza yakora iki babysitter yiga kaminuza y'u Burundi hafuza umbwira ngo uratenda umuyaya sawa uwo muyaya dufate ko muteye yonda turabizi neza yuko ufise umwana ufise mama mwamikazi niwe abantu bose bakurikirana abantu mama mwamikazi kandi rero nabandi uvuga yuko ufise kandi ukanarenza ko mvuga ati jewe umuntu wese nteyinda sindamwihakana uwo mwana naje mu bandi none umva ukaroro utanga imbere y'abantu akaroro keza izo nyigisho uvuga umva ariza kubwira abantu bose yuko gutera ni jenge ndavyihaya uravyihaya sije ndavyihaya tubimenya gute tumenya none sawa babivuga ariko tumenya ku social media jewe ntegereza kuvuga neza yuko ni itegeko riri clear umwana uhategereza kugira se ministre ntiwavyumvise nta mwana ava ku giti jewe numvise yuko ari umuntu mfitiye umwana muza nabo bata mu mashashe turabatora gute bamujugunye mwishashe tukagenda kwikomena tuno mwana ndamutoye munyandikeko easy ega umwana umugisha ntubuze to mwana azova mwiki je baza nk'umwe wawe bakwigasha yo bakujugunya hariya umuntu akwima amahirwe yo kubaho canke akwima amahirwe ega witwa umurundi iyo kuri ari so babyo so wawe ntuwatuma ubu umurundi none wowe uje ukambwira ati bana bro nukuri kw'Imana jewe hari gusanga atane byo wibuka ega twebwe dukora kano kazi baraduhohotera urashobora kuja nk'ahantu mu kabare ndavyibuka kera tukimwe byo tunywa twashobora kugenda nk'ahantu tukasanga twaborewe tukakubaza ivyo byabaye ryari ukazubona ntavyo nzi kandi ukababrije kumwe nurugira gute ntavyo mwaje no musuvye mpa birende kagaye nani yo wumva ariyo nyigisho nziza batanga bibanure ni oya patira kugira ati umwe ivyo mvuga nzabe byo nkora patiri mu gihe mwebwe ayo ivyo mvuga ni bibi gufana ivyo mvuga ni bibi si bibi no dufate nk'uwo muyaya avuga si bibaho navyo nzi ariko namba byagenze munza urazi ko ryari ari video ryari ni 26 live 26 live si promo n'abavandimwe umuntu akora ibyo agenda ndamusupporting satubia fasha umurasta wanda mu mishatsi 26 life muheza amara rasta iramufasha tunashobora yaraguze ingurube reka rorora
hari umupeti afise umugambi mu Kanyosha wo gukora ama Rolex 26 yamufashira amwongereza umustar ingwane gusa ni imwe gusa amafaranga ya 26 je nta nzoga nkwa nsango munsi acengura rikeri ari rikeri twa Old Professor kandi mperuka tanzoga kinwa iyo kana nukizina ry'Imana ofete uwo munsi ko nabo ndi kumwe na ba MC Machad koresha umwanya bien fait twari hari twegeye mu Kanyosha Alain okundundi ku radio watuyica bwata reka fate kama cyangura aka whisky kitwa Old Professor kakana kavange na coca kugira basi tuyage turi fresh kaba karaheze naraguze kanga nagucyo imiri cyangura kandi ndavanga na coca ewe ibyabaye muri iryo joro umva uritayuze muri iyi minsi ko bakoze naranagonze n'urutsinga rw'abapolisi bagufasha ndakubwiye mwo muzara koza makuba nishabibaza nk'ubu ibyabaye muri iryo joro je navyonze nk'ubu usanga nk'ubu muri iyi minsi rero nk'ubu usanga nk'uwo munsi hari umuntu yateranijwe navyonzi arono kubera hari ibintu ushobora kunywa bikagufuta mu mutwe uba ntavyonzi hamwe banakubaza ati witwande ntavyo wibuka je ndibuka narigeze gutakaza passport karanga mu nibiki vyose munsi umwana ngenzoga yitwa Absolute Vodka ndatakaza ibintu byose nombaza ati wabitaye ntavyonzi rero ufate nk'ubu namba umuyaya yabaye muri ivyo biye bya ntavyonzi tuvamujije kandi uzi neza ko ari ubuzima butegerezwa kubamo il y a 2 fois tugenda ahantu twaboregwa tubareye byabereye muri abo kaboregwe uza kubimbaza ubimbaza gute ahubwo nari naborewe no muri sentare barabwa tori muri yaye tayi naborewe uramuzi ntawenzi ugabo ajura mwaki none ako tugenda ngo amadene ngo ibiki dupime bitugane ntavyonzi waje naze mu bana namba waje umurikirana jewe nuko tutabana igirije tubana ngo nuko viziyo mwambiri eka yani baho nategeko na rimwe hari abantu bazi banahohoterwa nategeko na rimwe bivuga yuko umuntu ngo nuko amuteye inda muca mugira iki cha mubana niyo mpamvu rero gutera indi wawe se oya apana gutera indi wawe c'est simple no niyo mpamvu kwandikisha umwana ari abantu batinya kwandikisha abana ni n'inyigisho turiko turatanga nibyo uze hari abantu baba bibaza yuko ibi tugira atanyigisho zirimo hari umuntu yiyakana umwana karema twama twumvise amakame batese gufata extrait umwana ukamwima uburenganzira bwo kuba umukobwa ari inzaza kugana wewe ati wewe uri papa ababizi none ategereje kuba ari ahantu mwaho nawe utavyibuka we abana ubu bari ku mutwe wawe donc abana bari kwizina ryawe ni bangahe fitse wo kurambaza vy'abana none wende ko turigisha none uni bangahe nyene twimenye none erega uri umusaza tugeza kumenya okay uzi bangahe cyo nzinyabyazi wenyine none alo fata ko ari wenyine mwamikazi kandi uvuga ko yabandi abo rero nabi wanyu ni wabivuze simbizi ndakuvuga ati uwo muntu abafitiye umwana namuzane ubundi hari abandi bana banyina babo baranse kuvugira ati singeneye kumva umwana wanje turamuvuga mu bintu bya acahitamo kumukwaka oya nta munyaka guma nyandise ko umugabo kirazira yuko niyo mpamvu kirazira kumenya iki abana mwami kaze tuzokura tuzi jewe mfise abansi benshi zakana kanje kagihaye bagahaye amasumu bagahaye kandi mu minsi yeze ngo yamuhaye sumu aze kuzira urwanko rwa hasi oya eka mwami kaze ndagacunga gose yagira ico kaba reka kaji mwami kaji kavuga akunya mwana ramukunda fo kitwa mwami kaji ko kiba mwise mwami kazi ni kubera nyine ari mwami kazi nyine ko nyine ari mwami kazi nakambi kazi nakaboye nyine kazombamba uri sibizo bose bavumba samuba ari nimera kanusha bana bwintu byinshi ko ntanzo ganwa ariko iyo bishitse arazino kandi yazinyoye ibintu bigenda nabi oya niyo mpamvu oya do préfère niyo mpamvu urabona mwino minsi tugira ibitero byinshi abansi benshi kandi kenshi ahantu henshi abantu dukunda gura ingorane na mwe duriya duko turasangira inzoga kuko d'abord hari abantu batujaluza sivyo amashaka kubona ejo ye landi ndamujanye kwa muganga kumupimisha landi muri iyi minsi none asigaye afise abasi benshi none yego kwega n'umukozi landi n'umukozi landi promoter n'umukozi cyane rero toujours rero iyo umukozi wa cyane bakabibona hari abantu ngaha bitera inzigo je n'ubungene mvuye kuri aho gutora mama hari abantu bapfuye kumbona harya namba bari bazi yuko Kiduma raje indege mama yaje muri Kiduma yajemo
rero numva nari ngiye gutora mama je hari abantu bamboye nkabona ngo ko baramvyimbira ngo ukora ivyunguka ngo uravyibushe ngo usa none fatingi je ni fatingi yo gukora ivyunguka kandi zivyo ngo naje ndabikrea uravyumva je sindinda raba nk'ubonyene par exemple n'ubundazi tumaze kuyaguma ya munini sije ndiko ndakere ibyo tuvuga ngaho simbura ivyo mvuga none jewe simbura ivyo mvuga haraza bazo none simbura ivyo mvuga ningabira imana yama rero nungabe narayitahuye cyandayihiga igiciro tuyivyaza umusaruro kandi sebo voilà content direct turagenda sasa dire jewe rero ibi rero ko bazi neza yuko untumiye ntaburi ivyo mvuga nafashe ingingo yuko ati kugira inze abantu bose bifuza ko Simbizi yotaraza ngaha kabiri mu ndwi acyotiza amaboko kabiri ni gake kane no sawa kane shaka kabiri jese ni po oya dufate gatatu kane abantu bose bashaka Simbizi yotaraza ngaha meme chaque jour baduza amaboko muri commentaire bashaka amaboko muri commentaire nzoshinza namubaza nawe bashaka dufunga kajage yari Simbizi yose mavumba rero jewe nivyo twavuga gushika ejo ariko reka tubanze tugire episode ya mbere ya kabiri nejo nimwe abishaka nahije ejo uyu muji ndamukurikirana cyane nanje muga ukurikirana n'abantu bose man none uyu muntu vraiment we ufite abantu bamurikirana hari abantu bavuga uje n'ikijuju n'ikirofa abantu ngiye muje baraza ubwenge man je mfise abantu ibihumbi birenga ijana 103,000 hafi 4 abafyonze kuri follow kuri Facebook yanje ngacangira abantu ibihumbi 16 YouTube oya bafyonze kuri jeme bavuze yuko barakunda ibintu byawe 16,000 umva muri ayihumbi ijana harimwo abashaka kumfunga amwe bondonga na opportunity ubwo nyene bari umva harimwo abankurikirana kugira bambambe abo nanjye ndabaha ibinoko ntamutani pata ufite Simbizi umuntu atamutse reka nzabibwa hanyuma umuntu atako umuntu wese kugira ngo umenye abo bandi rero banyanka rero abo we baryoshe banyanka hari igihe usanga bajya 16,000 babasumba kime acasanga ase n'umujama tumugire igitipe Simbizi yageze kumbwira ko ari jamu bapfumu yego ndaja bapfumu je bien sana ivyo tuzabivuga hanyuma urashaka tuzo imwaro umufumu wanje muranje kuraguza ko yitwa nta rukundo winji wiwe hanze ati ntuzanywe n'urusako ngaha niko handitswe ngaho uza numukecuru yitwa nta rukundo hanze kandi ntuzanywe n'urusako none fo yafuye uzacu bigenza gute bagira ko ndagufana ngo afise abahungu biwe bari umufumu biragoye afashaje niba muzona bakecuru no arangwa ava bisaze niwi waba nta muryango hari aguma huguruye reka dutwarayo na akoresha ikintu bita urugombeko nanjye ndarugenda najya mu mburuge ubwo rugombeko ni gwa rudire banweramwe urugombeko hajya ndarufise ni gwa runtu banweramwe aha ngo nageze kuri mburuge kime reka tuzobandanya ubere ibintu bimwe sigaje kuja kurondera ko je ndibuka papa ko yakuriye muri Kongo papa wanje arafise indasago mwumva ndafise amaraso y'indasago papa arafise indasago kubera muri Kongo urazi waba utegeze kuba afise kimwe unanje gushangenda ibaraka aho nyine bamugenda indasago nanje bashiremwe imiti kugira abantu bakwankane none mbeho senga Imana izokukingira ega nyine ni Mungu yo ivyo dukora bikorwa mu izina ry'Imana none ko yakihutiye abantu bose bakwanka ntaco bazokubwira ndakunda cyane ni Simbizi asema basha twavuga gushikeje jambo ry'Imana rivuga ati ugenda n'ubwenge nk'abana oya ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabwenge agendana ubwoba oya niko rivuga umunyabwenge agendana ubwoba kandi ugacugira ubwenge nk'ubw'abana b'inzoka niyo mpamvu rero uzi neza yuko uba mw'isi rimwe ababaya ukabuzi neza ubwenge bwawe bukakurungira ku muntu afise code utuntu yo guheza gusa ukitabura gutya akagutabara gushyiramo umuti uja hajya ibyo bwa none Imana ntibihana bihana bya wapi urabizi ugo mbwira yuko hariho idini nanigeze kuvuga mu kiganiro kira ari idini batagira usanga ari badiwani hari amadini usanga ari badiwani katugarukirize ayo badini yetu abadini ari usanga ngo ni icaha
urumva ngo uretse kuba D1 ngo ubucumuye so okay Reka ayandi madini rero sigira ugiye gukwa umukobwa wabo ishamba ingiri ngo bipi kurumva ngo pasteur ngo yavuze ngo ni cyangwa isuku basi mwakira ibintu byo unashwe kwaye ibintu byo kwemera rimwe nagatangaza nagatangaza umva ngo pasteur yatubwiye ngo umva ngo ngizuko foko bigumugu kwaye vipi shafu ariko nivyo fa kugira isuku voilà niyo mpamvu rero usanga rero urumva fa kugira isuku harandi madina kugira yuko kugize iryo suku kiba ari icyaha niyo mpamvu rero jewe ntuzoze kunjanje nka mukwemera kiwanje kwa n'igihugu canje uburundi bunde kurira gusenga iyo nshaka bunde kurira kwemera ko nshaka parce que le Burundi c'est un pays laïque vraiment gusa twashize imana imbere kandi buri muntu wese afise ukwemera niyo mpamvu uzosanga amasengesho akomeye y'igihugu bahamagara abantu baba baserukira amadini akomeye yemewe mu gihugu yemewe abaserukira aba poroti abaserukira abakatolika abamusulman baraza hajya bagahurira hajya bose bagasenga kubera buri wese afise imana yiwe n'ingena yemera uravyumva niyo mpamvu rero yaba rero umva mugiye ko kuntu uburundi bwemera izo diversité nuko kwemera gutandukanye nuzonjajinge je ngo nagiye kwirasaga wewe uragenda ntaco natwe nitwa bikana kuko ari uko indasago nta bitandukanye n'incaco zo kwa muganga oya yugiye kwikingiza gushaka urucanco rwa corona wumva wiki byose hari kintu bigomba kugukingira kandi byose ni substance bagushira mu mubiri wawe iza kuza kuguprote umva hariho ibintu bagushira mu mubiri iza kuvanga n'amaraso yawe n'amaglobule yawe niki kugira bize kugukingira ku matake uza kuba mu mubiri wawe rero nanjye nshobora kwikingira ababaya nkoresheje indasago don't judge me urakoze alhamdulillah Bashe simisi nuko twavuga gushika hirya ejo hakarengana hirya ejo gusa nababwiye bashaka ko zarazi vyonguka kugira mwe boss wanyari boss wacu unye ntari ngaha ari mu vyunguka nawe ganyanga nawe aguma mu vyunguka ari nkamu cyangwa n'aba diaspora oya sumu diaspora gusa asumba aba diaspora afizina namba bonda turazimvye kwe ari mu vyunguka donc nkakujya kwa barandri mugisha ba rugero sawa ndakunda cyane rero mukomeze mudukurikirana twe kumena simbizo yose mavumba umusore wanyu papa ntoze papa mwamikazi papa wabandi batutazi tuzamenya niyo byakeneko ndakunda cyane rero bye bye. This is Flash TV. We shine to progress.